nimuhorane n'umukama inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Kuri uyo munsi Yesu yavuye mu nzu aja kwicara ku nkombe y'ikiyaga. Abanyamahanga bakoranira imbere yiwe, araheza aja mu bwato, ishengero naryo riguma ku nkombe. Hanyuma ababwira ibintu byinshi mu migani ati: hari umubivyi yitoye aja kubiba, ariko arabiba, imbuto zimwe zigwa ku nzira, haza inyoni zirazinobagura, izindi zigwa ku mabuye hatagira ivu, zica ziruma kuko zitari zashitse hasi cyane. Izuba ngo ryake rica riraziturira, kuko zitari zifise imizi, zica ziruma. Izindi mbuto zigwa mu mahwa, ngo zimare gukura arazizinga. Izindi zigwa mu ivu ryiza, zirarondoka, imwe yigira 100, iyindi 60, iyindi 30. Uwufise amatwi niyumve. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Aya majambo y'Imana yagarutse ku bintu bibiri bikomeye vy'amabihana bifatanye. Icambere twumvise nikijanye n'umuhamagaro, mu kuzirikana umuhamagaro wa Yeremiya, ingene Imana yamutoye nk'umuhanuzi. Ica kabiri nikijanye n'ubundi n'ijambo ry'Imana, umuhanuzi ashigwamo amajambo y'Imana, Imana ikayamurungikana mu gihugu cayo kugira ngo iyo mbuto y'ijambo ry'Imana ishobore kwama urukiza, ubuzima koko Imana ishakira abayo. Nagomba tuzirikane n'ubundi dufatiye ngaho, mu kwibuka natwe ingene Imana hari umuhamagaro yadushizeko. Sinzi ko muza muragaruka mu buzima bwanyu ico kintu mukakizirikana. Igihe mwabatirizwa, kumbure twebwe hari igihe kubera kubimenyera tutagaruka ngo twinovore, ngo dukabure, twibuke iryo teka ridasanzwe ry'umuhamagaro ukomeye Imana yadushizeko nibatisimu. Imana ikagira iti: kuva uyu munsi nakwibarutse. Ntukiri nk'ibindi biremwa biraho hanze, ibiti, ibinyabuzima canke n'ibindi byose bidahumeka. Ntukiri gusa mwene naka Harushimana Fulgence na Sinumva ya Marciana. Ubu unye uri mwene data, mwana na mutima mweranda. Ico kintu kirahambaye gose. Niwo umuhamagaro wacu wose ushingiye. Ibibindi by'ubupatiri, ububikira, ubusenyeri, ukubakana na naka biza mu nyuma bishingiye ngaha. Bijya byose tugira bindi, ama effusion, ayandi masakramentu yose ashingiye ngaho. Niwo muhamagaro wa mbere, aho Imana igira iti: wewe ndagufise ko ijambo rikomeye. Ijambo rikomeye rya mbere ryuko wabaye uwi wanje bwegu, wabaye uwo mu nzu kwa data, mwana na mutima mweranda. Sinzi ko mu kibuga katikisimu ngo ibatisimu niki, byatugize abana b'Imana, barumuna ba Yesu Kristo, bashiki ba Yesu Kristo, n'ingoro ya mutima mweranda. Nibyo togwa rero twumvise ingene Yeremiya Imana yamutoye. Tugitaba kwinshi, tugitaba kune gutanu. Mwumvise yuko Yeremiya ntashwashwanukiye guca agira ati daje kumwe kwa Isaya, kandi ingene Imana imutora ntibisa bose nka burya ko kwa Isaya. Wewe uretse ko aca atangura kwitwaza ngo ndacari muto, sindamenya no kuvuga, nkaducapurira ibintu nka Isaya yoba yarabonye nk'uba yari ko arasenga, hanyuma akabona
vision ikomeye cyane. Yeremiya ahubwo menga ni jambo rimuyora muri we rikamwemeza kandi rikamuhagurutsa n'inguvu nyinshi akumva ko rimurengeye atari kumusiga gusa, rimurengeye mbere rimuteruye. Batumenyesha yuko yaje mu kinjana kimwe inyuma y'aba duheruka kumva, Amosi, Izaya na Mishe. We yaje mu nyuma rero, nogira nti aza asa n'ubwira igihugu c'Imana, akibwira ati bijya byose aba bahanuzi bandi bantanze imbere bababwiye babagabisha ko ubu bigira bibe, mugira mwibonere ko icari cyo guta isezerano y'Imana ico bishobora kuba kwegera. Yaravuze amajambo akaze ateye ubwoba, ariko kandi nuko yarameze. Igihe cyose turambirije mu bibi, ntitwitege yuko umenga hari ikintu cyiza cyozana namo. Imana ikamutuma amajambo akaze, nawe nyene azobibamwo, azobigogwamwo amagogwa menshi, we agire kuvyumva ingene biriko biraza, ariko kandi anabibwira abantu bo mu gihe cy'umenga barawikiwe bose, umenga bari kw'igitambara cirabura, badashobora kumutabara no kumwumva. Bazomugenza ariko nk'uko Imana yamubwiye, nk'uko mwavyumvise ngene Imana ibimubwira, kamubwira iti ngomenya yuko uyu munsi gushinze ibihugu n'intara, ngurandure, usenyure, usambure, uheze wubake kandi uteragire. Imana ikamushiramo ijambo rikomeye ry'ububasha budasanzwe, ikamushiramo inguvu zayo. Iyi ngingo y'Imana iri muri twebwe, nta kintu na kimwe gishobora kudutera ubwoba busanzwe bw'abantu n'ibisanzwe, ariko iyo tuvuze ubwoba ngaha tuvuga bwa bwoba umenga burazingazinza umuntu, agatinya kugira icyo akoze cyiza cyoshobora mbere kugirira neza n'abandi. Umuhanuzi Yeremiya, hari ikintu rero twiga ku buzima bwiwe, ku buhanuzi bwiwe. Nuko bwa mbere bwobwo atwereka ko Imana ishobora gushigikira umuntu wayo n'igihe umenga ni igihe kije, igihe c'ubuhemu bwinshi bunyegeje mu vy'Imana, ubuhemu bwinshi bunyegeje mu vy'Imana. Imana irashobora guhagararira umuntu ikamugumya, ngo agati gateretswe n'agahenurwa n'umuyaga, gateretswe n'Imana n'agahenurwa n'umuyaga. Imana ikatwereka yuko birashoboka naho bitoroshe kubwo muri fidèle mu gihugu c'abantu bacisha akabiku kandi bakakisiguramwo, mbere bagagashariza n'ibintu vyiza vy'Imana. Ushobora gusanga mbere urumwe yarameze nk'umwe Musa asigaye mu bandi bahanuzi b'ibinyoma benshi. Kuko hari igihe bishika tukitwaza tuti none bose ko bagira gutyo, nanje ngira gutyo. Iyo ugombye kugira nk'abandi, nivyo amagara make aratahurika, mugabo ntibisigura yuko bitari gukunda yuko umera ukundi. Imana irashobora kutugira ukundi. Yeremiya ni ikimenyetso gikomeye c'ingene yarahamagariwe n'ubundi gushigikirwa n'ububasha bw'Imana, ngo agume aba ikimenyetso c'uko Imana n'ubu naho hari igihe cije iguma ibereka iti inzira ngiyi, ushaka inzira nziza y'ubuzima niyi. Ntazotahurwa, mbere azopfa ngira ngo kumbura atabonye n'ivyo yavuze ko yarabibonye bimwe yarabibonye, kuko baratumenyesha yuko igihe umwami wa Siriya atereye muri Yuda, yabanje gutwara igice ca mbere c'imbohe, kiragenda, abandi barasigara, abandi nabo bahungira mu Misiri.
haravuga yuko yoba yasigaranye n'abasigaranye muri Yuda canke ko yoba yarajanye n'abagiye muri Misiri. Kubagiye hariya muri Asiriya, Imana yabarungikanye uwundi muhanuzi azoza hafi yiwe yitwa Ezekiel. Hariya bigaragaza ingene Imana naho turiko turaca mu bihe bigoye iguma hagati yacu, iguma itubwira n'ubu muri iki gihe cije c'ubukene turimwo muri iki gihugu, c'uyu mwijima w'abantu bavuga ivy'Imana ariko ukabona atabe vyamwa vy'amajambo y'Imana bibasokorokamo. Muri uyu mwijima w'ibintu bimwe bimwe umenga birananiranye no mu ntwaro yacu, Imana iriko iravuga, muri ekleziya yayo iravuga. Hariho abantu Imana ivugiramo, atari bavuga gusa nk'uko ndiko ndavuga, mugabo bavuga kandi ukabona ko ijambo bavuga barihagazemo. Batavuga ubwa mbere kugusigiririza abantu, kugusigiriza intwaro n'abatwara, canke no kubagwanya ubwa mbere, no kumenga nibo baje kugwanya hibambewe, ariko bavuga ijambo ry'Imana uko riri kandi bakinanatira kurigendera no kurigumya. Mu bihe bene ibi vyije kuvuga ijambo ry'Imana si ugupfa kuvuga gusa nawe uvuga ibintu vyo, nuko ubishigikiza umwitwarariko ukumvikanamwo yuko ivyo bintu nawe ari byo ushaka kubakira ku buzima bwawe. Uyu munsi kuvuga ijambo ry'Imana nivyo bibiri, si ukurivuga gusa uko rimeze ukarivuga neza cyangwa uriteramwo n'inkuru nyinshi abantu umenga urabashitse ku mutima. Oya, ni ukurivuga ubwa mbere uko riri kandi ukumvikanamwo na wewe umuntu ashaka gukurikira inzira yanyu, kuko uyu munsi hari abantu barigize business. Ivyo ngira ngo murabibona, hari abantu barigize business babicisha. Imana irihangana, hari abantu byari jewe no bakubita amakofi ku mugaragaro, wowe uri kurabisha ushaka kwegeranya abantu utoza ibyo utoza hama wigiye no kugaba. Yeremiya rero uyu munsi dusaba Mukama kugira ngo atuzaturire kuri iyo nema yamuhaye y'umuntu arinda atari kwihagararako, ariko akarindishwa n'ijambo rimuhagazemo. Dusabe natwe kugira ngo dushobore guhagarara neza muri ibi bihe bya none, dukundire ijambo riduhagararemo, dushobore kuba abahanuzi beza b'igihe cyacu. Uko biri bugende kose, kumwe kwa abandi mu mugambi, hanyerera, haduga, hamanuka, hamera gute, ijambo ritugumemo, kuko riturandutsemwo kaba kabaye. Kandi ni twebwe turyumva dutegerezwa kurigumiriza abandi, ni twebwe dutahura mu muhamagaro wacu ko hari ikintu c'ubucuti bukomeye twunze n'Imana, dutegerezwa kurigumiriza abacu. Iryo jambo ry'Imana turabona yuko hari aho usanga naho Imana ridushikiriza tutaryakira kumwe. Twumvise Yezu muri uyu mugani aciye ingene ngo harabakira ijambo ry'Imana ntiribibwe nko ku nzira, abandi ukamenga riguye ku rubuye, abandi ukamenga riguye mu mahwa, n'abandi ushobora kubona usanga umenga riguye mu ivu ryiza, ukabona ibintu vyiza ivyamwa mu buzima bwiwe biva muri uko kuba yarakiriye ijambo ry'Imana neza. Aha nakaryo keza kugira ngo umwe wese yisuzume arabe ubwa mbere ikibanza ha ijambo ry'Imana mu buzima bwiwe, yuko afata umwanya wo kuzirikana, n'imbere yuko avuga ibisabisho akabanza kumva ati nditavye ijwi ry'Umukama, hariho ijambo nje ndondera. Ntidusenge nko gutura uruboho rw'ibisabisho, dusenge nk'abaje gusaba ijambo Imana. Igisabisho cacu gitume twumva ijambo dutahanye, kandi ijambo ryacu rigaburira igisabisho cacu, kugira ngo muri vya bihe igisabisho kiba gitanguye guta inguvu. Hari ibihe igisabisho gita inguvu, sinzi ko murabishikamo. Igisabisho kigata inguvu
ugasigara wumva amajambo y'Imana gusa ari yaza kugarukamo mu bwenge. None nk'umuntu agwaye amerewe nabi ariko araribwa na kanseri mu mubiri, yosenga gute? Ariko ijambo rikaguma rimuvugiramo. Umuntu yishwe n'inzara yovuga ibisabisho gute n'ijwi ridasohoka? Ariko ijambo rikamugumamo. Hazuza n'igihe byose bihere na patira guha amasakamena agira ati injira bandanye. Johnson yagiye kuyaha nzamva bampamagaye ngo aratashe, niyo mumenye ijambo nari namuronseko. Aragiye uramurundi kuti genda, agasigarana n'ijambo gusa. Mama wawe, papa wawe, umusheri wawe, inde bawe bose basigara hajya, usigarana n'ijambo wagize gwawe. Yizera bivuga ngo mbere n'iryo rizoducira urubanza, kugira ngo ntiyuze ritucire urubanza rubi twamaze kujabuka, tujakira tukiri ku rugendo, tugerageze uko dushobora kose twinanate. Burya Imana irabona umuntu icyo ashaka, ntiturimenyere, ntitugwe mu mutego w'aka kamenyero, kuko tuguma twumva amajambo WhatsApp n'amajambo y'Imana, radio marigumi basukamwe amajambo, ugasanga umenga haragize igihe ukamenga n'ibintu umenyereye, ugasanga babifashe nk'ibintu bisanzwe. Byabaye nka bimwe by'ikibano gikengereza. Uguma usaba ingabirano yuko ijambo ry'Imana uguma uryumva nk'ijambo umukama asubiye gukaburiramwo umuhamagaro w'ubucuti mwunze nawe. Amen.